nuko Aronso na Dorcas reka tudatevye dusimbira mu makuru twatokanije duhera hano iwacu nkuko re bisanzwe duhera hano iwacu tubabwira aya makuru ariko aravugwa ku nkino zitekanijwe kuri uno munsi n'inkino zidasanzwe n'indwi ya 18 mwiganwa rya Primus League aho rero hariho imigwi itekanijwe igiye guhura kuva ku munsi wejo ndetse no ku munsi w'Imana twatumenyereye hari urukino rushobora kuba ku munsi wa gatanu ariko ni kuva ku munsi wejo ku munsi wa gatandatu Dorcas niba uzifite hafi ushobora kuzitubwira izo nkino zihari kuva ku munsi wejo nibaza ko ni zindwi ya 18 indwi ya 18 muri Primus League Burundi amasipiri ku munsi wejo isaha 9 kuri Centre Technique National abazwa bakiriye Tel Aviv bamuzi yuko amasipiri urukino ruheruka barutewe impaga abatsindo bibiri turaza kwigaruka ku rukino kurundi Tigre Noir ku munsi wejo nyene hariya kuri stade Urunani mu Cibitoki bazotana mu mitwe na Rukinzo na Best Dynamique nabo kuri wa gatandatu nyene kuri stade Urunani nibo bazotangura inyuma yabo haciye yinjira urukino rwa Tigre na Rukinzo Best Dynamique rero bazoba bari komwe bakina na Moso Sugar Magara Young Boys ku munsi wa gatandatu nyene kuri stade Urunani bazokina na Message Ngozi byumvikana ko ku Runani inkino zizoba ari nyinshi cyane Flambeau du Centre ya mu ntara ya Gitega ku wa gatandatu bazokwakira Kayanza United ama Aigle Noir the Fighters ku munsi wa Mungu bakire Olympic Star Musongati ku munsi wa Mungu nyene tariki 28 kuri stade Ngoma bazokwakira Interestare mu Mamuru bakire Vitaro kwa Mungu isaha 9 akuvuga cyabo hariya ku Uganda urumva ko ni showcase zitazoba zoroshe muri urumva ratubwiye muri make inkino ukungene zitekanijwe muri no weekend Aronso muri izi journée zibiri zitangurira phase 2 turabonamwo yuko nta ma surprise menshi yabaye izari zitezwe ko zitsinda nizo zatsinze uretse novuga yuko ku rukino ruherutse kuba muri ndwi hagati gwahuza umugwi wa Rukinzo yanganyije fatubina na Kayanza na Dynamique nako na Dynamique sino abandi twatumenyereye twagwa tuti irafite amahirwe tugasanga yatsinze kwa kuri journée ya mbere niyi ya kabiri muri phase 2 ariko kuri iyi juna 18 ya Aronso turabona hari imigwi ikomakomeye igiye guhura bigiye rero kudadanuka hari imigwi imwe tugiye kubona itakaza itari menyere gutakaza n'ubundi hari imigwi kumbure novuga ibya bipi bigiye kuba bihura ariko twarabibonye no guhera muri no weekend twarabibonye guhera muri no weekend aho ubona ko nka match yabereye hariya anye nako hagati mu ndwi match yabereye Makamba equipe ya Aigle Noir itsinda byoroshe equipe ya Bumamuru ivyo tutari twiteze nko gutangaza abakunzi ba Bumamuru ndavuga equipe ya Aigle Noir canke abanyamakamba batsinda Bumamuru nka umengo byoroshe kandi bitategereza koroha banure tukibaza tubegi no Bumamuru nibyo match yabo ya mbere ntibayikinye bari gukina na Interstar iyi yari match yabo ya mbere ya phase retour kumbure boje batanga icizere kuko twabonye novuga kikina Dorcas baza nako bashiramwe ingufu cyane gose mu kongerezamwe amaraso mashasha muri no equipe ukabona ko bashizemo nk'abakinyi bagira kuntu nta yindi equipe donc yabitweretse officiellement mu kongerezamwe abakinyi benshi muri effectif yabo kandi ukabona abo bakinyi bongerejemwo benshi sabari bari nganye saba donc sabantu bari bamenyere Primus League n'abakinyi baje bava aho hakujya novuga muri Kongo gato kandi tukabona yuko kenshi abakinyi novuga baje bava hiyo onye bageze ngahanye ni kenshi usanga biyadapte twagiye turabibona no kubakinyi novuga bahitiye ngahanye muri izo sezo ziheze kandi ukabona yuko Bumamuru ntiyezite novuga kubakinisha kuri urwo rukino bamwe rero tukibaza none Bumamuru iyi ntango yabo ya phase retour kumengo igomba gusa nk'intango yabo ya championnat muri phase are mbega niba byabandanya gucyanye bizohava biherera uribuka yuko bari basabye ku rukino rwabo bari gukina na Interstar yuko gokunguruza bivanye no kumenyereza wabo ari Olivier Niyunge ko
atari kumwe nabo yari kumwe n'intamba mu rugamba z'abigeme rero kuba yaraje hama bakagenda imakamba n'ubundi ntibitware neza bagatsindwa kujya kuri aho bitari bibereye ijisho no kuraba yuko no muri no match novuga bafise na bazokina na Vitaro muri no weekend yuko kumbure batobandanya baja habi kuko ni equipe yatweretse yuko ije mu ishusho ryo kwikosora kuri faze yabo arembi itari imeze neza paraporo y'izindi equipe novuga zari zitezwe cyane gose sinzi ko tuvyemeranya niko bimeze rero na Bumamuru kumbure natanguye kuyibona kwa makenga ariko ningine baza yuko twoyiha umwanya nko kuri match zibiri zitatu ziri imbere siri tunovuga nkuru rwa Vitaro hama n'urukurikira ndetse n'urukurikira sino izindi match ndabona yuko zigiye kuba zombwa zitanga akazi kuri no migwi gitandukanye urabona equipe ya Magara Young Boys Magara Young Boys ikomeza n'ubundi kugaragaza yuko atabishasha byayo match zibiri zose bazitsinda byoroshe ejo bundi bavuye Muyinga batsinzwe na Olympic Star cette fois-ci bagiye kuba bakina na Tel Aviv ni match wanashima ngira ngo abatari bake b'abanyabujumbura bazoronka akaryo ko kuirorera bizobera ngaha kuri Centre Technique National bagiye kuba bakina n'umuntu kumbure boje bakipima canke nabo bakagira akaryo ko kuyihagararako ni Tel Aviv nayo ugiye kuyiraba niri kure cyane gose yizi za Magara Young Boys nibwo Magara Young Boys ubona ko ibyo gutsinda biri kure cyane gose nko ngaha rero kuri Magara kumbure hamwe batoza ngo bikosore kuri no match twoba turiko turabakaraba definitivement niko bivuga kabisa Burundi muri rusange Tel Aviv kabisa itigenje neza muri match bishobora kuyigora nuko Dorcas wewe ukubibona kuri izi june zibiri za phase retour twabonyemwo imigwi ikomeye ivyitwaramo neza mbego urabona bishobora kubandanya canke hari impinduka ishobora kuba kuri ijoro 18 ashoboka ko iyo wandanya neza no migwi kavyifatamwo neza muri iyo migwi tuko turavuganimwo mu wa mbere ndavuga nka Vitalo maze inkino zibiri za phase retour uzitsinda zose ku rundi ruhande tukavuga yuko n'abakiba babo bari inyuma ni Promo du Centre nabo bamaze inkino zishika kuri zibiri zose bazitsinda rero siniko ndabona yuko ino migwi biragaragara yuko imigwi ibiri kura mu bibanza bibiri vya mbere yifuza n'ubundi kugaragaza yuko bagarutse kandi bakeneye igikombe ku ruhande rw'iwanje sinza kubona cyane yuko ni imigwi za kuba novuga itsitara muri no weekend kuko nabo barazi objectif bihaye reka tuje ku rwa Vitalo equipe iri mu kibanza ca mbere turazi ko muri saison iheze Vitalo nihigeze itsinda Bumamuru yari kurarondera igikombe burya isinye yonyene canke bimenyetso bishobora kukwereka equipe keneye igikombe no kudatakaza imbere yabo ba adversaire basana bakomeye rero ku ruhande rw'iwanje cyo gituma mvuga nti bizwa bigoye cyane kuri Vitalo twumvise Paris avuga ati nivyo nibaze twese tuje muri game turondere kino gikombe kandi avuga ati baranamubajije bati urukino rwo kumunsi wa Mungu rubona gute ngo ndarufata nk'izindi nkino ariko kandi sishobora no kwirengagiza kuvuga yuko je nka Paris yuko Bumamuru zo efisi ya avantage ko yako bazoba ari ni muhira ariko kidakura ko yuko Vitalo uno mwaka yahagurukiye kino gikombe misigura iki twabonye mu mwaka uheze Bumamuru mbere yatsinze Vitalo ikonveka cyane buryo urabizi ni Bumamuru yari imeze neza 5-1 muri match aller 4-1 match retour ibara basumbije kabisa kandi urabona neza yuko ni Bumamuru yari ifise iyo target y'igikombe yari ifise objectif yawe igomba gushika ku rundi ruhande uyu munsi ivya Bumamuru ko mugenza ko arabivuga Alonso biraboneka yuko Bumamuru hariho abakinyi benshi yatakaje kandi sagasishara muri twarabibonye twese ariko kandi ni Bumamuru yatanguye nabi ino campagne y'ino championnat bagitangura gutakaza abakinyi hama abakinyi abamenyereza ndavuga bafata mu mugongo mu mugwi barawureka ufatwa ndavuga n'indongozi z'intara hama haraza abandi bamenyereza Olivier araza nawe nyene kuvuga ngo numwe mu migwi twage turabona inyuma yo gutakaza kuronka igikombe gutakaza abakinyi
gutangura championnat de binabi kuva muri Champions League ataco banze kugaruka kubura navuga abo boss boshobora gufasha ekipe nkuko twayibonye mu mwaka uheze ivyo byose byaragiye biradestabilize ino ekipe ya Bumamuru kugaza kuri no mwanya ni na Bumamuru twagiye turabona bivanye n'ibirarane byinshi bari bafise vy'inkino batigeze bavyifatamwo neza kuko ibirarane ndabira ibirarane vyinshi bari bafise nk'amamatch ane muri ayo mamatch ane ni inkino zikeya cyane bagiye baratsinda amanota 3 ivyo rero byarabashize habi cyane uyu munsi rero iyi ekipe twabonye yaduze ari Makamba igatsindwa ibitsindo bine byose kuri kimwe mu rukino ruheruka rwo hagati mu ndwi sindi ko ndabona nabo bazoba bari imbere y'abafana babo kiretse ko sirpa byo turakunza kubivuga tugerageje kuraba uburyo imigwi iforomye cyangwa imeze na confiance imigwi ifitiye uyu munsi vitano bavuga yuko igeze mu rukino rw'indwi ya 18 bagiye kwakirwa na Bumamuru ku kibuga cyabo bifitiye icizere bameze neza bari no mu kibanza cya mbere bitandukanye na statistique benshi bariko bavuga ngo statistique n'ubundi ziragaragaza yuko Vitaro yagira atsinda Bumamuru gaki mu nkino 10 kuva muri 2018 mu nkino bamaze kuba bakina Bumamuru maze gutsinda incuro zitanu Vitaro incuro imwe barayinganije zine Vitaro vuga ngo urabona yuko bahakwa kunganya vuga ngo rukino wa 11 rugiye kuza ku munsi wa Mungu n'ubundi turaza kuvuga ngo ku rupapuro Vitaro uravye morale barimwo uravye ibihe biziza barimwo bararonse inkino za preparation baraja hariya muri Mapinduzi Cup izo nkino azarafashije mbere bikuragaragara muri zino nkino zibiri za phase retour bameze neza kandi batsinda bakonvense ibitsindo bibiri biuga si bintu bibi novuga yuko ku ruhande rw'uwanje siza kubona cyane nk'umugwa wa Vitaro nivyo bashobora gukura intsinzi aho gotera izuba ariko ni Vitaro tuko turabona igice cya mbere kirabagora turabiye kuri match ya Kayanza ariko igice cya kabiri urabona yuko baza bafise indi hangiro bafise n'indi objectif bakaza batsinda rero ku ruhande rw'uwanje Bumamuru naho bazoba bari muhira biragoye kuza guhagarika umuvuduko w'isake ufiswe na Vitaro kandi tugerageza no kuvuga yuko ni na Vitaro ubona yuko bashize ingufu zose abakinyi bose staff yabo mbere ubona neza yuko abakinyi bafise ico bakeneye kugaragaza inyuma y'imyaka 8 rero ku ruhande rwa Bumamuru nivyo birashoboka bakabatsinda ariko biragoye ndabiye kuki ndabiye kubihe Vitaro irimwo ndabiye kandi no kubihe Bumamuru ifise ku rundi rukino none nako ndavuga nino equipe ya Flambeau du Centre nayo nyene ubona yuko ikura irirukanka inyuma y'igikombe na Vitaro bazokina na Kayanza bari kumwe na Kayanza nayo ni indi equipe twavuga yuko burya Vitaro na nino Flambeau du Centre ndabifata yuko ari migwi iri mu ifise objectif uyu igikombe biragoye cyane kuko uyu munsi kugira ngo witwe yuko uri pretendant au titre wango izi nkino zisa nk'izigoye utagiye urazikura ngo wowe n'ukw'igikombe ega none tuzomenya yuko Vitaro yagarutse gute itatsindiye Bumamuru imbere y'abafana babo idatsindiye Bumamuru imbere ku kibuga cyabo uyu munsi nivyo wohavubaza ngo bizoba vyoroshe cyane kuri Bumamuru bizoba vyoroshe na buke kuko Vitaro ndabizi neza yuko nabo nyene mu mutwe Bumamuru barazi yuko match bagiye gukina ku munsi wa Mungu utazoba yoroshe ku ruhande rwa Flambeau du Centre ni même cas na Vitaro no mugwi nawo nyene na Dodier Jean Dodi Rukundo barabizi neza yuko atayerere nimwe babwirizwa gukora burya gendo ndabire amanota basumbana samanota menshi ku buryo Vitaro yo kwiyazanda cyangwa yo tsitara igatsindwa gusaza bakora begereza igatsindwa urukino rwo kumuswa Mungu bazohaye karyo mu gihe Flambeau du Centre zo yatsinze Flambeau bazoba bari muhira bazoba bari muhira bakira Kayanza United urumva yuko ku ruhande rumwe ntibizoba vyoroshe ku ruhande rwa Paris kuko guha akanya abadversaire kugira ngo bakwegere urumva atakaje inota rimwe rizoba risigaye hagati y'umugwi wa mbere no wa kabiri rero ku ruhande rw'iwanje nkavuga ni iyi migwi ibiri bivanye nuko bari mu bihe byo kuvuga ngo uyu mwaka tubwirizwa kwirukanka nta match nimwe tubwirizwa gutakaza kugira ngo twizere yuko dushobora gushika no ku gikombe birasaba yuko tuza turasimba ni imitego ejo mugenzi wacu wa Miprone yavuze ati mu gihe Vitaro yotsinda zino nkino zitanu kuko bafise calendrier isa nigoye y'intango ya phase retour niyo tuzobona yuko umugwa Vitaro bazoce bayiha igikombe ariko je sinovuga uko kuko urukino muri phase retour muri ale
twabonye yuko ekipe ya Vitaro burya ntiyatsitaye kuri imigwi isa nk'igwanira ibikombe, yatsitariye hehe? Yatsitariye kwa base dynamic. Bisigura ngo bashobora no kuzitsinda, ni vyiza cyane bazawe ko barerekana batanga ubutumwa yuko ni Vitaro nabo bakomeye, niyo migwi yatwaye ibikombe na tena di titre bari capable kuyitsinda. Haba ikindi naco kiza kuza ari ciza ku mugwi wifuza gutwara ibikombe, nutsinda gusaba aba adversaire no vuga concurrent direct, ariko na ya migwi isa nk'iyo yo muri bas de tableau cyangwa ya migwi hakwa gukoroka, niyo migwi nayo ibwirizwa kuyitsinda. Rero ku ruhande rw'iwanje mbona neza yuko yaba Vitaro yaba Flambeau du Centre ino migwi yamaze kuba iba programme, niko novyita, yamaze kwitegurira yuko yabizigoye yabizoroshe nta rukino rwo gufata minenegwe. Ni naco gituma mvuga ni kuri Paris nawe arabizi ko kijya kibanza nawe yagerageje kuvuga imvugo diplomatique nyene, urumva no mu sportif ati twebwe ivy'igikombe turiko turagwana ko dushoboye, ariko target yacu si igikombe, ariko kuba bari muri kino kibanza si azari, si gihamana, barabikoreye, bafise ekipe nziza cyo kimwe na Flambeau du Centre. Burya Vitaro na Flambeau du Centre nibasumbana kanini, ama effectif yaba kwa kunganya. Gerageje kuraba nkuko mugezi wacu yatubwiye Amipro, defense yabo imeze neza kwa Flambeau, même narayibonye je nyene ku ruhande rwa Vitaro bafise abamyugari bameze neza, no hagati habo harakomeye. Ukacugira rero n'ama individuality imbere y'abakesi Jordan n'abandi bakinyi bashobora gufashanya abantu bose imbere, urumva yuko iyo ekipe iba n'imiburiburi iba ikora kwereka yuko iri mu nzira nziza. Rero ku ruhande rw'iwanje novuga yuko nta fopa nimwe kuri ino migwi yabwirizwa gukora, kuko nimba ikeneye igikombe biraza kuba bitangura he kuri uyu wa Mungu muri iyi weekend, kwerekana neza yuko igikombe n'ubundi twe Vitaro twe Flambeau du Centre turagikeneye. Nta mpamvu rero yo gutsitara ku rukino ubwo ari rwo rwose, kuko tuzaba turiko turaha inguvu umukeba ari nyo. Nuko rero Dorcas ageze kuvyerekana byose, ariko Dorcas mbere tugarutse umumenyereza wa Bumamuru arorevyo nihunge ko nyuma yo kuvuga ati aragarutse mu gwa Bumamuru, bavuga ati araje kugira ngo barabe yuko bosura bakaduza umugwa wa Bumamuru. Urazi nyuma y'aho basezereye tuhabonye baravuga ati niyunge ko niwe aje kugira ngo bashobore kugira iki, bashobore kuraba ko boduza Bumamuru, ariko bibaye aho aciye afatirwa n'andi mabanga y'igihugu. Novuga yuko agiye kumenyereza mu guseba igihugu aho nta mu rugamba w'abigeme abakiri bato batanyuka 17 ndetse n'abatanyuka 20, ariko uno munsi aragarutse. Uno munsi yatampe arafise umwanya, abatanyuka 17 byaraheze, abatanyuka 20 byararangiye. Uno munsi agarutse ku rukino agarutsemwo, novuga ko ari rwa mbere ariko no gwita atsinzwe ibitsinda atari bike n'umugwi wa Grenoir. Urundi rukino afise n'urukino rwa Vitaro. Kutangurira kuri izi nkino zikomeye ntizishobora kumutera intambamye imbere y'uburongozi ndetse n'abakunzi ba Bumamuru mu gihe yotsindwa urukino rwa Vitaro. Bon, nibaza ko nabo bamuhaye umugwi babona ingene umeze, kuko burya nabo Muri ekipe bari bafise mu mwaka uheze, siyo ekipe bafise uyu munsi. Nimba bazanye nimba barinze bamuzana we harinze habanziriza abandi bamenyereza, abo bandi babirukanye kubera iki? Nuko atamwimbo berekanye. Ariko kandi uyu munsi nivyo twamye tuvuga tuti burya n'abapresident b'imigwi bazoze baraba neza araho barenganya bamenyereza. Wewe ngo bakuza kuvuga ngo sa akwanka koraga ivyamunaniye. Ni ekipe tubona neza yuko yatakaje abakinyi batari bake, kandi abakinyi beza yari ifise mu mwaka uheze. None nta bakinyi basubirijwe beza nk'abo bagiye, uyu munsi ukabushaka resultat y'igikombe. Uyu munsi rero nibaza ko ku ruhande rw'indongozi za Bumamuru sidababaza, ariko sinibaza yuko Kiki mugiye yo mutombora na Bumamuru botakaza imbere ya Vitaro, ko hoba novuga ndazi ko hoba n'ikintu nka reaction mbi ngo mama we watumye dutakaza, kuko effective uyu munsi niba itari capable kugenda imakamba ngo batinde, nuvuga ngo ni effective iboneka neza y'utubazo. Nuvuga ngo ni effective iboneka neza yuko ikibanza barimo ca 8 si kibanza twa kwishimira nk'abantu bavuye mu gutwara igikombe mu mwaka uheze. Uyu munsi rero je ku ruhande rw'iwanje nkavuga ni kwa mutombora, ahubwo nibamuha umwanya kuko ekipe ya Bumamuru y'uno mwaka ni ekipe ku ruhande rw'iwanje itari capable uyu munsi, ndabiye ku migumaze ingene maze kuba yipanga,
ni ekipe n'ivyo mu rukino birashoboka ni resultat zitatu birashoboka kubagwira ko amahirwe meza bagatsinda Vitalo mugabo ngerageje kuraba mu nyubakire z'umugwi sindi ko ndabona Bumamuru yuno musi ishobora guhagarara mu gihe ndabivuzemo ndabisubiye mu gihe ekipe ya Vitalo nabonye ikina na Interesari yo bihagaza kujya nayibonye biragwe ko Bumamuru n'abazoba bari muhira gutsinda Vitalo ni ekipe nakubwiye ni ekipe ifite icyizere ni ekipe igufitiye bakibona neza umengo imbere barazi neza icyo bariko bararondera ivyo biratandukanye no kuva yuko hari ekipe nka Bumamuru yifise abakinyi benshi numvise n'abakunzi babo hanyanye ku kibuga bavuga ati abakinyi batarafatisha neza abakinyi bashasha bazanye muri iyo ekipe ni bari nabonye n'abafana ubwabo nyene hagiye Buganda bavuga ati naka ko bamutanguje ujya bari kumugumiza hanze ujya ntarafatisha neza ntaramenyerana na bagenzi biyo neza wango ni ekipe ikicirondera urumva igiye guhura na ekipe imaze kusobanukirwa ivyo barimwo n'umwango n'imigwi ibiri ari umugumwe ukiciyubaka n'umwango Olivier ariko arubaka ekipe ya Bumamuru gushasha yasanze ekipe ifise ibibazo hirya no hino igwaye peut-être utuntu tutugwara pembeni ariko rasubiza kandi uravye naho abagejeje raba umwanya amaze muri Bumamuru raba ikibanza ca 8 burya ekipe ya Bumamuru yagiye muri fazale mwengo uri mu bibanza vya 10 ariko ikwira duga pole mu bibanza vya 8 bisigura neza yuko uno mwaka ku ruhande rw'indongozi za Bumamuru ahubwo nibarekere Olivier abanze yubake neza effective afise hama seziza bazoce bavuga ati rero wo twara kubaha umwanya wo gusuka ekipe reka tugusabe rero duwe mu bibanza bine ariko nitwiyobagize yuko kiki uburyo uyu munsi nabwo nyene buvugwa yuko bwagabanutse muri Bumamuru uburyo yafatwa abafatanya bikorwa babwebwe uburyo yafatwa mu mwaka uheze sikuri kwirafatwa uyu munsi rero ushaka ngo ikamwicari uyu munsi dushaka yuko inka ya Bumamuru ibibanza byiza muri kino gihe tufate nimba zo gumana nayo mutombora mbega Bumamuru yo musaba igikombe cya musaba Big Four uyu munsi oya nimiburi igishoboka puro mu makuri Bumamuru nibibanza bine vya mbere ugerageje kuraba uburyo nyubakire y'umugwi meze uburyo abakinyi bameze uravye nabo basubirijwe abagiye urabona neza yuko si Bumamuru kabisa uyu munsi kiretse ko amahirwe ashobora ko ugasanga nk'igikombe cya Primus League kiragoye uravye na ekare y'amanoti hari ku ruhande rw'ikimugwi wa mbere n'umugwi wa Bumamuru hariyo ekare ndende kubona neza yuko ni imigwi ya Rukinzo Bumamuru yoheze kayicako iri mu bibanza byo hejuru biragoye ariko igishoboka ariko igikombe kikuza cya Coupe du Président peut-être bisuganije neza ko bafise n'uburambe peut-être yo gutwara uyu munsi bikombe ariko bahari munsi ni bashasha iyo bari bafise babakinyi batwaye ivyo bikombe tuko turavuga bya President cyangwa championnat y'umwaka uheze twavuga tuti ekipe ya Bumamuru ishobora kugenda kugwana igikombe cya Coupe du Président Franco ariko uyu munsi igishoboka muri Primus League Burundi muri Bumamuru mutombora ni kuguma muri vya bibanza n'imiburi bitanu vya mbere ariko ibintu byo kuja ku gikombe cya Primus League Burundi hari ndabona yamaze kwiposition neza iyo ndavuga ni Bumamuru murantunga ni Vitalo ni no Flambeau du Centre ni no Rukinzo ndabona na Aigle na Musongati ni wona neza kuri ipanga neza kuri no Big Four ariko kuri no migwi ibiri yo hejuru yoyo urumva yuko uno mwaka atakibaciriyemwo igikombe barakigwanira no kukanyuma Dorcas kuri rukino nyene ubona yuko nigo rukino kuravugwa cyane gose ruzoba ku munsi w'Imana hariya i Buganda hagati ya Bumamuru na Vitalo n'urukino rwitezwe n'abantu benshi rukino rwa rutu muri phase are Vitalo yatsinze igitsindo kimwe ku busa cinjo n'umukinyi Kesi Jordan mukinyi wandera zitwaramo neza mbega uno munsi Dorcas turavye kuri Vitalo uno munsi iyo uvuze Vitalo abantu benshi babona Kesi Jordan babona Fred niyo nizeye mu gihe mbe mutombora bavuga ati uno munsi ndabona les éléments zikomeye ndabona le moteur ya Vitalo araba atireka dukine anti Kesi Jordan ico kintu nishobora guhagarika Vitalo bo turamuzi mutombora kenshi urabizi navyo bamuhora cyane bavuga abakunzi b'inkino yuko ari umugabo akunda kuzibira baravuga yuko kugira ngo utsinde mutombora biba bigoye ariko biragoye kuza kugariza inyuma
kuko sike si Jordan wenyene burya Vitaro force yabo muri no mwaka ndiko ndabona burya ngo la meilleure attaque c'est la meilleure défense c'est la meilleure attaque siko mugabo kandi la meilleure attaque idafise défense nziza nibikunda burya Vitaro igufitiye inyuma bamyugariro burya muri ADN ya Vitaro ni equipe bakubwira yuko yamye ifise abanyegori beza na defense nziza usi yarageje kuraba abakinyi Alpha n'abakinyi ubona neza yuko ni Mur de Berlin kugira ngo uzurinde wacako biragoye utavuze hagati bagufitiye abakinyi ubona neza yuko umengo ntabakinyi badafise inguvu muga bakoresha mu mutwe cyane bakoresha ubwenge bwinshi cyane anashoboye kubona Messi dependance do kuvuga aya kabisa kuko turavye Dorcas abamenaje babo nabo ni match ya Musongati Kesi Jordan yaragwaye Musongati baranganje na Vitaro eske twovuga yuko Vitaro ari Kesi dependance gose canke igihe bovuga ati abaye mu kuvuga uti twarabonye yuko l'element ikomeye ya Vitaro ari Kesi Jordan batsindira tuyishoye kwineutraliza turako Vitaro ishobora kuba idatora ahimenera ico kintu gishobora gukunda biragoye kuza kukuba kuko urumva sinibaza ko na mutombora yoza gufata gusa Kesi Jordan biragoye no kumufata Kesi Jordan biragoye kuko nushobora kuza kumiyumira ko iminota 90 yose ariko ku ruhande rw'iwanje novuga nti ahubwo ni bugurukino wariko urabivuga nivyo mu mugwi wose araba mu leader d'attaque Kesi Jordan mu mugwi wa Vitaro ni ahetse abandi muri uravye ba Misi uno nabonye namukinishije amugomboye yaciye Amigo benshi bamuzi kwizina rya Amigo afise nuno yitwa Ibrahim Rakoze nawe nyene nimero 47 ku mugongo nivyo n'umukinyi yatanze imipira nabataka ariko niwe ko baratsinda nka barigaragaza cyane ariko kandi twiyobagiza izina rya Janze Kana Joani kapitene wabo uno mukinyi nivyo uravye navuga experience afite abisuku akinisha bano bana no hagati habo hameze neza cyane birago cyane kuba uri umumenyereza uyu munsi nejo negya ejo ngo dufate Monsala dufate Sadio Mane burya na ya nicaye ni ati nivyo tugiye guhura burya abamenyereza barazinanye arashobora ati ono mugabo Alain Olivier Niyungeko avec l'expérience afise najewe ndivyo ndiko ndaza pole ariko beka daringe nashobora kumukenyura ega burya nico abamenyereza babereyeho no point for iyo nukuziba abizi neza ko Kesi umwe ameze neza cyane muri ino misi ariko arafasha cyane equipe ya Vitaro ravye n'ibitsindo byinshi bimaze kwinjizwa ni wowe afise ibitsindo byinshi muri equipe ya Vitaro arashaka kuza n'ivyo bati anti Kesi Jordan ntakine mugabo ucu usanga urukino nago imuje ahandi kwa Amigo pareza biragoye cyane ariko ku ruhande rw'iwanje ndavuga ni uzoba rugoye bose uzoshobora gukenyura mugenzi we neza turabizi yuko mutombora nanye narakatushe wayibikiye arashaka kumukenyura neza ugasanga uyu munsi cyahise cyafashije araronsa amanota 3 ariko ku ruhande rw'iwanje nguma nesisa kuri gihe aruyipza gutwara igikombe nizi nkino nazo zabuma muri imbere y'abakunzi babo benshi babwirizwa kurutsinda batari capable gutsinda Bumamuru kuvuga yuko Vitaro ntiraba pre ntiraba tayari na cengaruka mvuga ni mu gihe Vitaro akanye ku adversaire bari nyuma Flambeau Centre bazoba bari muhira bakira equipe ya Kayanza United nabo nyene c'est pas nécessaire yuko rukino bazorutsinda nabo nyene bazorondera amanota hasi juru na Kayanza United irakeneye kwikura mu bibarimwo ngavuga ni nta kosa yaba kuri Vitaro babwirizwa gukora imbere ya Bumamuru na nikosa Flambeau Centre yobona imbere ya Kayanza United nimba koko bifuza igikombe birahera kuri imigwi isa nikomeye imigwi banavuga ibabizi vyuya ku ruhande rwa muto asindi ko ndabona neza yuko nawe yoshira mu mutungo ngo tufate Kesi Jordan abonye n'umukinyi w'amaze menshi cyane afisa ushobora kumushira ko muri kuruware nka kujya tubona Barcelona ikina na rero gasanga jo bamuzanye kuri ikote kugira ngo yuga kuruware ya Vinicius Junior amugere rero mutamancheroti nawe yamaze kubimenya akacamu kugira nk'amakoti wewe uze gupermita na Rodrigo par exemple gowesh ariko rero kubamenyereza no nawo mu mutwe ababizi neza ahantu biranka yuko ndahaca reka permite ngenzanje
jenge ndariye na urumva abakinyi bo professionnel ari uburyo bazi no kwipanga aha uyu ariko arambangamira reka nimurire kuri uruhande yuko no haca neza kugira ngo meshe intsinzi mugu wanje rero urukino ruzoba rugoye ariko kandi ukurindira turabe ingene abamenyereza bazorukenyura. Urukino rwa mbere niba ntihenze Mutombora ntiyarumenyereye rwa Vitaro na Bumamuru ni Paris ni umunyeshuri agira hure n'umwigisha wiwe Mutombora ntiyarahari kuri phase A phase retour ni hari kuri ico kintu ukibona go bon de toute façon twarabonye amakankayo Arteta n'umugabo witwa Pep Guardiola ico gihe Pep yaramutsinze Guardiola mugabo bivanye n'iki bivanye na effectif nziza Pep arafise uyu munsi nivyo umwigisha afise effectif imeze gute aje nawe nyene muri kino gice ca kabiri cihiganwa yabatanguranye nabo siwe yabazanye ashikiyemwo urumva ariko n'amadefi wa Mutombo kanya Bumamuru aramaze kumetriza neza na neza abakinyi afise mbega bimeze gute vestiaire yiwe yumva gute mbega abakinyi bafise mood imeze gute bitandukanye na mugenzi we ayimaze mu myaka ibiri Vitalo arabazi bajya abana ingene bimeze bumva baramaze kunywana burya ikintu ca mood ikintu cibihe vyiza vya vestiaire biratuma umugwi no mu kibuga bimera burya Vitalo mu bintu novuga yuko Paris pour le moment arushije Mutombora nuko equipe afise niwe yabizaniye niwe yavuze ati nkeneye naka kuri poste nkeneye naka kuri poste bitandukanye na Mutombora ariko akoresha abo yasanze ajyanye siwe yabwiye ati naka ndamukeneye kuko ngo abo bantu babiri sinibaza yuko hano vuga amahirwe amwe kiretse ko amahirwe ashobora kugwa kuri Mutombora bivanye n'uburambe bivanye peut-être na experience ariko ku rundi ruhande novuga yuko avantage n'ubundi yaba ya effectif nziza Vitaro irayifise yaba cohesion yaba kumenyerana kw'abakinyi Vitaro irayifise kuko ngo uburyo bwose mu ma comportement yose y'ibigwi novuga ibintu byose bigize iyo migwi Paris agumaza imbere ari mu kibanza ciza cya mbere equipe yiwe meze neza yifitiye confiance ifite icizere bitandukanye na bakeba baje bava muri defete yo mu ndwe hagati ibitsindo vyinshi cyane kuromonta yo defete hama no gutegura ino match bazi neza yuko Vitaro yabatsinze muri fazare uno mwaka bameze neza bari mu kibanza cya mbere ivyo bintu vyose nibaza kuri Mutombora ko uwo nawe nyene abizi kandi ategerezwa kubikorera ko kugira ngo novuga yipange en conséquence ariko kandi reka turindire sur papier kabisa Paris ari imbere yego biraboneka ko Paris yarameze neza agiye gukina na no mwigisha wiwe ari dutangana umwigisha atsindwa n'umunyeshuri kandi nibaza yuko nawe abitahura neza yuko uyu munsi equipe afise nukuri naho isisaniye ni na equipe Paris afise turangiza kuri iyo match nyene Dorcas nkuko twavuze Mutombora match ya mbere yitsinzwe ari ya Makamba iyi match ya Vitaro yo yitsindwa mbega ntashobora kugira ingorane nk'izo Beize yagize muri Interstar nivyo nagarutse ko mvuganira mu gihe bakeneye kubaka equipe nukuri abamenyereza bacu baze barabaha stability burya nimba turiko turabona ikintu cyo kirakunda kuri imigwi ya Flambo kuri imigwi ya Message nawo ubona biko birabagora kuba waramentenye kugumana umumenyereza ni ikintu kiko kiratugora cyane muri championnat ugasanga abamenyereza bamara rumara ahantu amezi kugira muri championnat abamenyereza nka batatu uyu munsi uno mugwa buma tukavuga burya ntibageze ku mumenyereza wa gatatu umva hagiye Josle mwako heze haraza twabonye Michel aje Mutombora urumva rero ivyo rero ni ikintu gikomeye cyane kugira stabilité ku mugwi mu technicien ivyo bintu birafasha cyane kuko plus uzana umenyereza mushasha azana strategy yiwe acabona n'abandi bakinyi acabona abakinyi wenyene yifuza gukoresha ibi bintu rero ku ruhande rwa Bumamuru ngira tubizi ivyo bavuganye na Mutombora ntituzi naho bakeneye yuko Mutombora bashikiriza umugwi ashikana umugwi wabo ariko ku ruhande rw'iwanje sindiko ndabona yuko mugiye utakaza match bo bihuse cyane kumwirukana ariko kandi nkasubira nkavuga ni burya nibo bariko
baramuremereza inkono ishushe mu gihe yotakaza imbere ya Vitalo bamwirukanye nibaza ko nabo bazoba bikoreye amakosa kuko siniko ndabona undi mumenyereza yoza gukora n'ivyo mutombora yo bariko arabakorera kugeza kuri uno mwanya equipe twemeranye ya Bumamuru hariyo vyinshi vyahindutse hariyo vyinshi vyatakaye uyu munsi rero sindiko ndabona yuko ari ikintu de special uno mugutusha kwitega ko muri ino saison muri Primus League Burundi atariko uno mugabo yoshikana mu bibanza nka bitanu vya mbere aho ku ruhande rw'iwanje novuga yuko yagize receipt nuko ayo nayandere kuravugwa kuri Vitana Bumamuru imwe mu mamaci yiteje cyane gose izoba ku munsi w'Imana isaha 9 hariya kuri stade y'Ibuganda hariya kuri stade Runani nuko Dorcas ducako tunyarutsa umugwi wa Musongati mu kiwa ca kane uzokwakira hariya kuri stade Ngoma umugwi wa Interstar novuga yuko ari cobo kinini ya umugwi wa Interstar ugiyemwo uri kwinjiramo bon ni biragoye iyi equipe ya Interstar nivyo novuga yuko bagize calendrier igoye cyane yagize calendrier igoye cyane kuva burya basivye urukino rwa Bumamuru bategezwa gukina bace bashikira kuri derby bayitakarije kwa manota ibitsindo vyinshi bitatu kubusa bagiye kuri equipe yindi nawe mbona yatangiye kuvyura umutwe Musongati imeze neza kugeza kuri no mwanya yatsinze Musongati heruka no gutsinda Kayanza United 2 kubusa bayisanze muhira Omar Nakagero nawe ndabona Chizere cyagarutse ku ruhande rwa Musongati nimwe muri equipe nayo nyene yamaze kuba ija muri ivyo bibanza bire bigoye cyane kumva yuko equipe nk'iri mu bihe vyiza igiye guhura na equipe n'ubundi ya Interstar nayo ivuye muri derby itakaje amanota atatu mbere bari no mu bibanza 12 vya novuga vya mbere canke vya nyuma basumbwa amanota gera makenya ku mugwi ukukoroka mu bibanza vyo gukoroka rero nkavugani ku ruhande rwa Interstar nk'uko Kadogo yabitubwiye biraza kubasaba yuko bibagira urukino bavuyemo rwa derby y'Ibujumbura nimba mu mutwe abakinyi bagishise defete ya Vitalo kuko murabizi yuko ni match baba bakaniranye cyane ni match z'abakeba ni match kabisa ibirindiranywe n'igishika igihugu cyose kiba kirindiye mbega derby naho yatakaje akanovera derby ya mari derby pe porte kibanza umwe wabarimwo nimba rero abakinyi ba Interstar bataradigera no kwibagira neza defete bavuyemwo biraza kubagora hariya mu ntara ya Gitega kuza kwihagarara ko imbere ya Musongati nayo nyene biboneka neza yuko yahinduye strategy yo gukora na cyane cyane nabo nyene bavuga ati muri mwasamara ngaho hejuru natwe turi nga hafi iki gikombe cy'uno mwaka nariko ndavuga nshimangira cyane kuri ino migwi ibiri mugabo kitabuza yuko imigwi nka Rukinzo imigwi nka Musongati imigwi ibiri yo kwijajara imigwi kabandanya kuri ino level nziza bariko bino bihe vyiza barimwo nidutangare kubona mugu nka Musongati navuga ikiguyeko kandi bakitwaye ntibazoba batabikoreye bazoba barabikoreye rero nkavuga ni kuri Interstar biragoye calendrier bafise kuvuga yuko ni Interstar iri mu mahigwe ariko vyose birashoboka ndavuge gute kaka nyene kakanyeri gabo karashobora guhagarara nganga bati twege nabo bavuga yuko ari equipe ishobora gukoroka umwanya n'umwanya reka twihagarare ko turabe yuko tutohitana ino equipe ya Musongati birashoboka ariko ku rupapuro n'ubundi ibihe imigwi ibiri igiye guhuramwo ivuyemwo ndavuga yuko Musongati ivuye mu bihe vyiza ino equipe ya Interstar ivuye mu bihe bibi rero bibaza kubasaba ingufu nyinshi kugira ngo bizere neza yuko bashobora kuza gutsindira Musongati mu bihe vyiza muhiri wabo rero ahanye ku ruhande rwanje nkavuga ni ku ruhande rwa Musongati nabo nakaryo keza ko gukonvenka ibihe vyiza barimwo na Omar Ntakagero kubandanyiriza heza bariko barakora bahagaritswe na Interstar azoreshe kuri bon si je comprends iwabo ndaze bihe barimwo Musongati kiki birashoboka c'est vrai turavuga kwa Bumamuru bavuye muri defete ya bine kimwe gutsinda Vitalo nivyo bibara nivyo bari gitangaza niko kuri Musongati Interstar ariko kandi no kuri Interstar turavye izina nivyo uyu munsi izina rya Interstar ni izina rikanganye ariko mu kibuga tuko turabona yuko ni rukanga umwana igikanga umwana numwe wango ni equipe itagikanganye ariko ku izina n'ubundi gumari izina y'amateka izina ryahozeho kuva kera mu myaka iheze ari equipe imeze neza ari equipe yagiragira abakinyi beza muga mu kibuga uyu munsi biratandukanye n'izina bambaye
uyu munsi umukinnyi ari muri Interstar eske ariyumva yuko ari fier no kuba yambara umwambaro wa Interstar akumva yuko yokwita ku biti no ku mabuye uyu munsi biratandukanye akaranga mutima k'umugwi eske abakinnyi bari bambara umwambaro wa Interstar barazi agaciro kuwo mwambaro uyu munsi womenga abakinnyi baraza gusa reka twicirire amafaranga nta yaco n'ivyanka mugura kuruka tukaca twigira ahandi ariko sinzi yuko bazi l'ampleur cyangwa ubukuru canke agaciro ciyo mayo bayo bambaye kuko uyu munsi urabona neza yuko imigwi yose ihura na Interstar irayikura kwa amanota burya twago turaraba burya Interstar iheruka amanota 3 ryari ni Interstar iheruka amanota 3 kera cyane uyu munsi ukibaza abajene nabonye mu kibuga bakina derby n'abajene ubona yuko bashoboye bakiri bato mu myaka no bavuga ngo Interstar gufitiye abakinyi babatama gusa ifise abakinyi babajene mugabo abajene eske koko bari ku kugweguruwe kugira ngo bashoboze equipe Interstar kutaja muri vyabiye twamya tuvuga iyi equipe kama ikoroka buri munsi uyu munsi rero Kadogo na bagenzi we bafise akazi katoroshe ko kuza guhagarara imbere ya Musongati ariko kandi nakidashoboka ariko kandi kikinasuye bonda bivuga biraza kubasaba yuko babanza kuyibagirwa match bayitiyemwe bavuyemwo ya Vitaro yabatsinde 3-0 atari ukonye ndabona yuko na Musongati shobora kubikorera ko psychologiquement mentalement nimba batarankesa yuko match yararangiye ivya Vitaro vyaraheze umwaka baradutsinza Arena retour kandi badutsinda badusuzuguye reka rero turindire turabe yuko course iracabandanya tugwanire equipe kudatukoroka birahera hehe inyuma ya defete birahera kwa Musongati niba vana icizere kwa Musongati ino equipe ya Interstar ishobora kurokoka muga mu gihe yotakaza kwa Musongati amahigo ndabona undabira amanota basumba equipe ya Tigre Noire iri muri zone rouge kibaho ga Dorcas uretse kuvuga ngo biki canke biriya mvuga nti Interstar kwikizwa no gusamara kwa Kayanza na Tigre Noire Tigre Noire bafise match na Rukinzi match toroshe Kayanza ifise match na Flambeau du Centre aho gutsinda ni ibintu biri ku bice bikeye Tel Aviv azokina n'amasipiri Tel Aviv nubwo yotsindiye amanota 18 ariko yo bikiregereza Kayanza gatoyi ariko urumvikana ugusamara kw'imigwi ya Tigre Noire Kayanza niko gutuma Interstar iguma yistabiliza sina Interstar fata nk'ubu Musongati bazokina kandi probablement ari kurabiraba si Interstar ifise amahirwe menshi gutsinda Musongati match kurikira inyuma y'imisi ibiri ico kina na Bumamuru Interstar vyumvikana yuko si ikintu coroshe kizovana nuko ni kubera iyi Kayanza na Tigre Noire bariko basamara bo bavuga bati tushiramo inguvu Interstar mu murongo tukuru wagiye yagiye Interstar avyibuka ko no muri Fazare baratsinzwe na Musongati 3-0 kuri hariya i Buganda bitsindo vyinshi cyane ico gihe twavuga yuko equipe yari imeze na neza ba Sporipore sico kimwe nino Fazare retour ubona yuko bagiye kurangiza match za nyuma bitameze neza equipe rero ya Kayanza United biraza kuba bibasaba ino equipe Interstar biraza kubasaba yuko bivyukiranya nkuko kura bivuga ngerageje nko kuraba amanota bafise kikiwa ariko rabivuga neza basumba amanota umugwi uri muri zone rouge wa 14 amanota agera kuri 2 yonyene bisigura yuko mugiye Kayanza ino Interstar yotsindwa na Musongati equipe ya Kayanza United gatsinda Tigre Noire gatsinda uno mugwi wa Interstar wo kwisanga muri zone rouge inyuma y'ino ndwi bafise chance ko Kayanza izohura na Fram urumva ngaho kubice that's match rero ziryoshe kuko uko kina n'umugwi uyibona ko amaraso ngo ni nk'ingwe yibonye ko amaraso iyo ngwe ibijyana cyane rero kuri Kayanza United nabo nyene nico gituma navuze yuko kuri Flambeau du Centre nibibaze yuko urukiro bagiye gukina rworoshe gukina n'umugwi ubona neza yuko icicaro ca kabiri turashobora kukijamo umwanya n'umwanya iyo match niba yoroshe ku ruhande rwa Jean de Dieu Rukundo nawe nyene abwirizwa kuba makini agategura umugwi wa consequence kuko n'urukino rwa finale bagiye gukina ni equipe nayo nyene itari mu bihe byiza ariko kandi tifuza no kuja mu cicaro ca kabiri ariko kandi ku rundi ruhande Tigre Noire nayo nyene ugerageje kuraba Rukizo nayo ivuye muri Nile banganije 3-0 muri no weekend muri hagati mu ndwi
nayo nyene mu gihe Tigre nayo nyene yibona ko amaraso urabona bano barahaswe mu mwaka uheze baragoma mu cicaro ca mbere uyu mwaka biraboneka neza kabisa ko utuguvu atari kirenga rero birasa gusaba yuko bano mu gihe izino equipe zibiri Kayanza United na Tigre zyo kwihagarara ko muri no 18e journée canke no ndwi ya 18 Interestare nayo igatsitara ikanganya canke igatsindwa Interestare risanga muri ya migwi itatu ikoroka kandi ivyoba biriko biratanga isura nziza kuri Interestare mu gihe nkuko kurabivuga kuri journée ya 19 bazoca bahura na Bumamuru urumva yuko ni Interestare vise calendrier igoye cyo kimwe n'imigwi nyene iri muri tabo hejuru ndiko ndabona mu biharuro ndiko ndaraba Interestare aya manota 15 irashobora kuyagumana kuri sezo zibiri zisigaye zikurikira ndavuga kuri Musongati yejo bundi bazokina na Bumamuru bazokina itariki 31 byumvikana yuko ugusamara kwa Kayanza na Tigre Noir niho buzotuma Interestare iyo nabandi bariko barasamara ugira amanota nayo bakene baba yakeneye gusabira uraze Kayanza itsinzwe match zibiri yego match ya reka turabe gato ino migwi ya Tigre nayo burya ntiba vyoroshe twako turavuga ko Interestare igiye guhura na Bumamuru inyuma y'urukino rwa Musongati na Tigre burya Tigre Noir nande inyuma y'urukinzo ariko bashe bizoba bikomeye cyane bazoca bahura inyuma ya Rukinzo Tigre barakinye na Message barabatsinda barakina kandi na Olympic Star baratsindwa bano rero bagiye guhura n'umugwi witwa Message Ngozi niho bazoca bahura inyuma ya Rukinzo urumva naha ni chance ya Interestare biguye kuko Tigre Noir gutsinda Message Ngozi ntavyo mbona ariko birashoboka Kayanza nayo uri kuraraba ivyayo iyi match ya Frambo kuyitsinda c'est possible ariko très difficile birashoboka canke nibishoboke ariko kandi urumva ko ni phase retour bakunze kuvuga ngo ni kipindi cha la salam aho imigwi yose bikwiraba ku giti cumwe wese avuga ati ino imigwi iba iyipanze kudakoroka yabivuga ati twega twoshobora ino migwi yo hejuru birashoboka nitwishobora mugabo imigwi isa nkaho tungana inguvu iyo tuzoyiyahurirako rero ridutangare kubona muri iyi weekend je ku ruhande rw'wanje dushobora kumva ama surprise dushobora kumva surprise kandi uzobinyishuza ku mundwe hagati imigwi tuko turavuga yuko ino ya Tigre Kayanza United ino migwi ya Bumamuru hange kuri imigwi isa nk'ihagaze neza kuko ngaha ni migwi tubona neza yuko ni Interestare nitwoshira kure ngaho wotangara wumvise Interestare yihariye kuri Musongati yari Gitega gasangira bakwiye ko amanota 3 canke bikigahera banganya inguvu rero byose birashoboka rero nico gituma mvuga ni yaba kuri Paris nawe nyene yari bise gose kudashira cyane hejuru yuko equipe yiwe iri Framboya ariko uyu munsi ndabizi neza yuko nabo barabizi neza yuko ekari hari siekari ndende yaba kuri imigwi yo muri bade table y'imigwi yo gukoroka urabona yuko Interestare ya 12 inyuma ya hari umugumwa wa 13 wa 14 muri zone rouge bisigura ngo yabikoroka ija mu bibanza bibi yabiri mu bibanza byiza hejuru nta ikare ni ihari imanota ne hejuru amanota abiri hasi urumva yuko nugunganya cyangwa ugatsindwa ubundi akacafata icyo kibanza rero niho bigoreye cyane no championnat yacu tuvuge yuko rero ko championnat igumye cyane championnat iragumye urugero ni rumwe rw'imigwi yacu igintu bagira kibe ni kimwe mugenzi wacu turavuga kuri izi match zitatu mutari zine Vitaro ifise ishoboye kuzitsinda zose bazoca igikombe kabisa biragoye kiki kuko gutsinda Bumamuru urukino rumwe yarutakarije oya gutsinda Bumamuru ugatsinda Frambo sivyo ugatsinda Musongati sivyo sio bafise umenga mutari na Aigle Noir muri ico gihe Frambo deje maze kuyitsinda ko kira direct amanota 3 deja ubu iri ku manota 4 azabaye amanota 7 uzobiri kuragenda urumva naho remvuga nti ubona yuko reka ndabize gusubiriremo bafise Bumamuru muri weekend inyuma yaho bafise Musongati bafise Aigle Noir ama Flambeau du Centre izo Paris kabisa kuzati ni muri iburi habemo imwe mfuma ngiranire
natsinda ko Flambo aho numva azoruhuka Paris na Vitaro bazoruhuka inyuma y'inkino zishika kuri zine harimwo n'urugwa weekend yego vraiment kuri ya migwi bagwanira igikombe ya migwi pretendant au titre kuvuga ngo ya migwi habwa amahigwe yo gutwara kino gikombe cy'uno mwaka asigaye yuko avuye kwa Bumamuro azoca yikurikiranya izindi nkino zitatu Musongati Aigle na Flambeau du Centre kandi izo match Dorcas azoruhukira kwa Masipiri izo match kuri Paris na Vitaro bazitsinze mugabo rero igitangazo cyo kupira President Sefu Jamal no kuri uzobicarika ahantu bahagashimwe bavuti ko muzoba mukibahaye yakiri kare oya uzisigaye sukuba igikombe nukura azoba yagwanye bikomeye azoba yagwa ni akazitsinda zose bazomwubaha haciye hose muri izo nkino zo tuko turavuga inkino bagiye baratsindanye ibitsindo byinshi mu migwi isa nk'ikirisi cyangwa imigwi mito no ya Masipiri Dynamique yarabatsinze Tigre batsinda udutsindo tubiri agatsindo kamwe naco bagwaye gazibazoroshe kuravye muri izo nkino izo tuvuze zine yego yanganyije gusa na Musongati na Flambo baranganyije umenga oya yarabatsinze Flambo Vitaro yaratsinze oya baranganyije urwo rukino banganije na Flambo na Musongati yego batsinda Aigle Noir sivyo yego urumva ngaho ntaco yatakaje kuko uwo babakurikirana baranganyije baragabuye inota hama bandi ntiyatsindwa Musongati sawa kuko umenga ari ahantu Flambo yaciye isura guhagarara naho cyumvikana yuko izo match zingahe ziri nukuja ku mavi Vitaro kabisa mukamusengera Paris Bao uko bimeze kose nabo barabizi yuko ni inkino zigiye kuza zitari izoroshe babwirizwa kuzikora en conséquence tutibagiye yuko nabo bagiye kukinana nabo nyene bifuza iki gikombe nyene cyo gituma mugani imigwi 16 irondera igikombe kimwe ntibiba vyoroshe nuko rero niko inkino zitekanijwe reka tube mu tegatoyi twari tuyavuze kabisa Primus tugaruka tugende kuyandi makuru